ikaze nshuti namwe bagenzi haje Peace FM y'ugwaruka radio mushaka kumva amasaha 28 kuri 28 muciye kuri wezi 3 akaburungu radio Peace FM akaburungu.com. Kaze mu makuru yo kuri uyu wa kabiri genekerezo rya 18 ruhuhuma umwaka wa 2025 ngize ingingo nkuru. Rw'imigwi itatu rwaraye ruvutse rukavuga ko rutegerezwa kubogora Uburundi rubanje gutembagaza ubutegetsi bwa Ndayishimiye Varisito n'urunani bise FBR abarundi mukanya mucamumva inkomoko y'urunani. Abanyagihugu bo mu bwoko bw'abanyamurenge n'ubu babandanya kubona imbwa yaboneye ku mugezi, bamwe baranyuruzwa abandi bagafungwa babaziza gusa kuvuga ururimi rw'ikinyarwanda ngo n'abasirikare ba M23 navyo muca mu vyumva. Mu ntara ya Cibitoke urwaruka rw'imbonerakure rwarahawe inkoho rwambikwa n'imyambaro ya gisirikare, bakaba barara baraca inzu ku yindi barondera abavuga ikinyarwanda ibiteye ubwoba abanyagihugu. Amakuru twabateguriye saya gusa tubafitiye n'ayandi avugwa mu bindi bisata. Gumana na jewe Jeanne d'Arc Gikundiro ngirenda yabashikirize nkabandi ko ndafashwa na Yves Irakoze mu buhinga bw'ivyuma. Kaze mwese. Radio Peace FM. Ana kigomwe mu nyumvira ndiko ndarira imbere yayo. Hakigomwe mu nyumvira ndiko ndarira imbere yayo. Munyitase baru. Urazi guheza kugira umuntu ngo papa ugacumuriza wa karira gahwera kandi burenganije. Ari wowe umurenganije. Ani niyumvire aho mponyora hose. Ku munsi nakirire ko birenga igihumbi kandi gasanti barira bose. Reka basindire mu kibaza cabo kuko mwe ntimwahora mubabona. Akamara mazi biriko biraba muri kigihugu. Biranateye n'isoni nabi Perezida arira, umukuru w'igihugu narira abonye ko bimugoye nasubiza igihugu n'ubundi baraje inozeyero pouvoir niyo bibi nayisubiza abo bayibye nabo bagerageza. Nta mukuru w'igihugu arinda kurira kugira ngo atunganye igihugu, narinda kurira. Narimejeje kubibabwira hari umugwi mushasha waraye ushize itangazo ahabona kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 17 ruhuhuma umwaka wa 2025. Uwo mugwi ukaba wiyise Front Burundais de Libération. Bavuga ko bishize hamwe ari imigwi itatu kugira itembagaze ubutegetsi bwa Ndayishimiye. Uyu mugwi ukaba wari warigeze kuvugwa cyane ukiri FRB abarundi mu mwaka wa 2019 ugikora wonyene inyuma y'igitero cahitanye abasirikare 38 abandi 100 n'ubu nta uramenya irengero ryabo nk'uko wari wavyigambye. Viator Tori haragira Mungu arabigarukako. Byose byatanguye mu mwaka wa 2019 aho umuhari wasohoye itangazo wigamba ko ari wo wakoze ibitero mu ntara ya Cibitoke muri commune Mabayi, aho habaye igitero kidasanzwe cyakozwe mu buhinga bukomeye hagapfa abasirikare 38 hakomereka bane, nayo abasirikare bagera kwijana gushika ubu nta wigeze amenya irengero ryabo canke iyo bakamanganiye. Hari kwigenekerezo rya 17 Munyonyo umwaka wa 2019. Ico gihe ntibyigeze bivugwa cyane ku bimenyesha makuru byinshi kuko leta y'u Burundi yaciye yihutira gutangaza ibicishije kuri Majoro Emmanuel Gahongano yavugira igisirikare cy'u Burundi ico gihe ko ari igihugu cy'u Rwanda cagavye ico gitero. Ico gihe Olivier Nduruhungirehe umushikiranganje w'imigenderanire n'ayandi makungu yaciye amenyesha ko atari ubwa mbere leta y'u Burundi irementaniriza u Rwanda. Uyu muhari ico gihe wavuga ko ugwanya leta y'u
y'Uburundi y'uwaramutswa Uburundi ico gihe umuhisi Petero Nkurunziza bayagiriza ko iriko irakora ibishoboka byose mu gutesha agaciro amasezerano yarusha no gusubiza inyuma intambwe ya demokrasi. Nayo kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 17 Ruhuma umwaka wa 2025 inyuma y'imyaka 6 yose uyu muhari wasubiye kwivyukiranya mu itangazo bashize ahabona aho basubiye kugabisha leta y'u Burundi na Perezida Varisito Ndayishimiye ko wishize hamwe n'iyindi migwi ibiri ariyo IPF na IPR ukabyara urunani FBR. Abarundi Majoro Mugisha Joab harongoye urunani gushika ubu tarigaragaza neza yavuze mu itangazo basohoye ko bishize hamwe mu ntumbero yo gukura vuba cyane ubutegetsi bwa CNDD FDD bahereye kuri Ndayishimiye Varisito bamwagiriza ko leta yiwe ibandanya isubiza inyuma igihugu ibiba urwanko rufatiye ku macakubiri hamwe no kwihagira ubutunzi bw'igihugu. Aha tukabibutsa ko muri ca gitero caba mu mwaka wa 2019 uwo muhari wari wemanze ko wagavye ico gitero inyuma yo kuronka amakuru ko hari kirindiro kiriko intera hamwe zakoze ihonyabwoko mu Rwanda. Abasirikare b'u Burundi 112 imbonera kure 18 bose hamwe 160 ari naho uwo muhari waciye wemeza ko wishemwo 38 bane barakomereka abasirikare 100 bagenda amazima yongo hamwe n'abasirikare 18 uwo muhari uvuga ko barokotse. Viator Tohi haragira mungu ndagushimire. Ariko hagati aho mu ntara ya Cibitoke amakomine 4 imbonera kure zarahawe ibigwanisho bicira umuriro inkoho kuwa gatanu uheze banambikwa imyambaro ya gisirikare. Ayo makomine ni Mugina, Mabayi, Rugombo na Buganda. Uyu munsi harabavyeyi batarungitse abana ku ishure inyuma y'amakuru baronse avuga ko baza gutegwa. Urwo rwaruka rw'imbonera kure rurara rurakizura rusha kuri buri muhana babasohora hanze bababaza udukaye tw'umuryango bongera babasaba buri muntu kuvuga ngo bumve ko atavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Mu Burundi abanyagihugu barimwe abanyamurenge ndetse n'abarundi bavuga ko bafise ubwoba bwinshi kubera ifatwa rya hato na hato iyo bagiye mwibarabara. Abavuganye na Radio Peace FM ry'ugwaruka bavuga ko mu mabarabara hose umunyagihugu arenganye asakwa n'abajejwe umutekano asanganywe ivyangombwa birimo pasiporo, laissez-passer, CPGR n'ibindi bimuha uburenganzira bwo kujabuka mu kindi gihugu afatwa agakorwa ko iperereza. Abo bafatwa baca bitwa abakorera iperereza ry'u Rwanda canke abakomoka mu muhari wa M23 nk'uko abo twaganiriye babisigura. Hari abarekuwe basubiye mu mazu yabo, hariho n'abandi bagifunzwe gushika ubu nyene. Hari abari muri BCR bari bafatiwe mu Bwiza no mwijabe, hari abari muri BCR n'amazina yabo turayafise. Hariho n'abandi bakongomani benshi bene wacu harimo n'abanyamurenge bake bavuga ko babajanye igihanga, ariko abo bajanye turabamenya neza, turabikurikirana ngo tumenye aho bari, aho begeranijwe n'amazina y'abariyo. Tugaca dusubira tugaterwa umutima uhagaze baba banyuruzwa bakanyuruzwa, ariko Imana ikadufasha bakabarondera mu nyuma bakabatora. Ubu hariho wari wanyurujwe muri indwi iheze, nibaza ko hari kuwa 4 umusore yitwa Andre w'abanyabyinshi. Kuwa gatandatu nyine umunsi abandi bafatwa bari mu gasho basohora umuhungu witwa Museveni babasita bamukura mu bandi mw'ijoro baramutwara, ariko kubw'amahirwe abo bose barashoboye gutabarizwa kandi baraboneka. Rero tukaba dusaba ubutegetsi ko bwodufasha kwamagana abantu baba babiba izo audio z'urwanko z'ubwicanyi ziza ziturengera cyane zikatuvuga uko tutari ducafuza kabisa, kandi twari dusanzwe tubanye neza nabo. Ivyo bidutera umutima uhagaze cyane. Ubu uraja ugiye hose ukagenda ufite ubwoba kushobora kugirirwa nabi, kushobora kugira ikibazo. Tugiye dutinya kugenda amasaha y'umugoroba, umuntu aba afite umutima uhagaze nawe uravyumva. Mwaye muvugwa nabi biba bigoye ko mwongera umutima
utuje ngo mugume hamwe tube dufite umutima uhagaze cyane twe duteye ubwoba bwinshi. Ivyo bibaye na cane cane inyuma yaho hafashwe abanyamurenge bavuga ikinyarwanda baba mu makaritsiye atandukanye yo mu gisagara ca Bujumbura bakajanwa mu kibanza kimwe ku mvo z'amatohoza nk'uko biboneka mu itangazo ry'umushikiranganji bujejwe intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano. Ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano bamenyesha ko abanyagihugu bo muri Kongo bangana 10,000 aribo bamaze guhurira mu gihugu. Mu itangazo ryo kuri uyu wa mbere Martin Nteretse aburongoye avuga ko izo mpunzi bariko barakorana n'amashirahamwe nka HCR kugira bagarukire kuri izo mpunzi, aho anemeza ko uruhigi ruriko rurakorwa abanyamahanga baba mu Burundi badafise ibibaranga ataho bihuriye n'ibiriko bibera mu gihugu ca Kongo. Kuva ku igenekerezo rya 14 kwa kabiri mwaka wa 2025 gushika ejo kuw'Imana igenekerezo rya 16 kwezi kwa kabiri mwaka wa 2025 Uburundi bumaze kwakira bariko bahunga bava mu buseruko bw'igihugu kibanyi cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo binjira baciye ku mupaka wa Gatumba be n'abajabuka Rusizi. Bose hamwe bageze hafi 10,000. Abo bahunga baca nkuko nabibabwiye ku mupaka uzwi wa Gatumba muri komine Mutimbuzi canke bakajabuka baciye ku ruzi Rusizi mu bice bimwe bimwe by'intara ya Bubanza n'intara ya Cibitoke. Kubera ko mu bihe nk'ibyo abantu baba bariko barahunga intambara baba bagizwe n'imigwi myinshi, imigwi itandukanye. Uburundi rero bwaciye gufata ingingo yo kubanza kubeganiriza ikibanza kimwe cyo muri komine Gihanga mu ntara ya Bubanza cyo twita Cité de Transit gisanzwe gitekanijwe kwakira abarundi bahunguka bava mu cyane cyane cya Repubulika Demokarasi ya Kongo, n'ikindi kibanza cishemeye mu Cibitoke ubwo kubera ibyo bibanza bifise ubushobozi buke hariho n'abandi baciye barondererwa ibibanza tubashiramwo haba kuri stade cyangwa ibindi bibanza tubeganiriza muri ibyo bibanza rero cyane cyane kugira habe isuzumwa n'umwidondoro wabo bene wacu babahunze bavuye mu gihugu ca Kongo, umwe wese tukamenya umwidondoro wiwe maze havangurwe abasoda baba barimwo n'abasivile abagwaye cyangwa bafise ibindi bakeneye byihuta nk'abakenyezi bafise imbanyi n'abana babone kubandanya babafasha neza kugira ntihave hagira izindi ngwane bagira kandi bashitse mu gihugu kibanyi. Martin Nteretse n'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu. Haravugwa itegurwa rya rusansuma mu bice bitandukanye z'igihugu c'u Burundi. Ni rusansuma yerekeye cane cane abanyamahanga baba mu Burundi, abaronderwa cane bakaba ari abakongomani, abavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Inkuru ya Odace Kaburo. Urwo rusansuma ruteganijwe kuba mu Burundi ruraba abanyamahanga rusa n'uruteye ubwoba cane cane abanyamurenge n'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda baba impunzi zimaze imyaka hafi 30 canke abahunze muri iyi misi kuva igisagara ca Bukavu cegereye hafi y'imbibe z'u Burundi mu ntara ya Kivu y'ubumanuko cigaruriwe n'umuhari M23 ugwanya leta ya Kisekedi. Ubwo bwoba bufatiye kuri ubwo rusasuma bwiyongera muri abo banyamahanga batsindaro mu Burundi kumvo zuko bamaze imisi babona ababo bahagarikwa agasakisaki bikozwe n'inzego z'umutekano bafatanije n'iperereza ry'u Burundi. Bamwe mu bahagaritswe bakaba bapfungiwe mu iperereza i Bujumbura bakuwe mu makartier atandukanye yo muri ico gisagara nyene kigize umugwa mukuru w'ubutunzi kugeza
gushika ubu bamwe muri abo banyamahanga akaba atawuzi niyo bapfungiwe. Igiteye ubwoba kandi kurusha nuko iryo barura rizokorwa cane cane n'imbonerakure kandi ari nabo bamaze imisi batungira agatoki iperereza n'inzego z'umutekano aho hose harangwa umunyekongo n'uvuga ururimi rw'ikinyarwanda ari mu gisagara ca Bujumbura. Bikavugwa ko inyuma yo kumenya neza aho umunyamurenge wese agerereye mu gihugu c'u Burundi bazoca begeranirizwa hamwe bakarungikwa iyo baje bava, kuko leta y'u Burundi ibafata ko atari impunzi ahubwo arabasi b'u Burundi baje gusumira urusaku umuhari M23 uriko urakubita incuro ingabo z'u Burundi zagiye muri Kongo gufashanya n'ingabo z'ico gihugu mu rugamba bahanganyemwo na M23. Ikiriko kibanziriza ubwo rusasuma rutoroshe ari navyo bituma izo mpunzi zirushaho kugira ubwoba n'ingingo z'urutavanako ziguma zihanahanwa kuri WhatsApp zitirirwa leta y'u Burundi kandi zitorohereza abo banyamahanga. Tubibutse ko u Burundi bucumbikiye impunzi z'abakongomani barenga 80,000 bahunze igihugu cabo kuva mu mwaka w'1996. Mbere hakaba hari n'abatewe n'abagizi ba nabi babasanga mu ikambi y'iyakiriro mu Gatumba barimwo abarenga 100 bahasiga ubuzima. Odese Kaburo nawe urakenuye. Abanyagihugu barakoze imyiyerekano kuri uyu w'Imana uheze mu ntara ya Karusi bazibira amabarabara n'ibibuye binini hamwe n'ibiti igihe bariko barishuza ifumbire batangiye amafaranga mugabo ubutwara imbonerakure n'igipolisi bakababwira ko ataniyo bazoronswa. Abanyagihugu baciye bihereza ibarabara bazibira imiduga. Ubwo nyene ubutwara umugambwe muri iyo ntara aca ahitegeko ubutwara igipolisi kurasa umuntu umwe yaciye ahasiga ubuzima, abandi 9 barakomereka harimwo n'indembe n'ubu baracagwariye ku bitaro bikuru vy'Ikarusi. Inyuma y'imyaka 3 y'ifungwa ry'akadenderezo muganga Sahabo Christophe yaraciriwe urubanza ruteye isoni na sentare nkuru ya Muha kuri uyu wa gatanu w'indwi heze hari kwigenekerezo rya 14 Ruhuhuma umwaka w'2025. Abaharanira agateka kazina muntu basanzwe bakurikiranira hafi agatotezo Sahabo ariko arakorerwa bakabona ko leta ubwayo ari nkaho iri kuyica ishami yicayeko. Ibindi tubibaze Albert Maheki. Nkuko twagiye turabimenyesha no kwi radio Peace FM ijyo gwaruka no kubatavyibuka muganga Christophe Sahabo n'incabwenge y'umurundi yanonosoye ivyigwa byo kuvura ingwara y'amaso mu gihugu c'Ubusuwisi. Mu nyuma yaritavye akamo ugaruka guteza imbere igihugu camwibarutse aho yashinze ibitaro Kira byabaye ivyakarorero mu karere. Mu mwaka w'2015 umuhisi Petero Nkurunziza yaramukeje kuri ako kamo yitavye ko kuza guteza imbere igihugu, ariko rero nkuko bimeze ku ntwaro ya CNDD-FDD babonye aho inoti itaciye mu ntoke zabo bahitamwo kuzimanganiriza ubuzima. Ivyo vyaciye bishika mu mwaka wa 2022 barumvise ko hari amafaranga mva makungu yahawe ibitaro Kira muganga Sahabo aramutswa baca baramerereza inama zo kumuzimanganiriza ubuzima ziba urutavanako kugira abashikire izo noti n'ibitaro Kira. Umusi wafashwe wo gukora iryo bara hari kwigenekezo rya 30 ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2022 yamara y'Amana Rutunga Boro iramukingira gushika uyu musi naho ariko akora umunyororo w'akadenderezo. Kuri uyu wa gatanu w'indwi twaraye turangije igenekezo rya 14 Ruhuhuma umwaka wa 2025 niho sentare ya Muha yamucira urubanza beshi bise ugwagahomera bunwa. Nkuko abakurikiranye urwo rubanza babitumenyesheje muganga Sahabo yaciriwe gufungwa imyaka 20 kumunyaga amatungo yose afitiye ku butaka bw'u Burundi, gutanga iyadabu y'imiliyoni 7 mu mafaranga y'amarundi,
gutanga indishi y'imiliyoni 178 mu mafaranga y'abanyaburaya n'ibihumbi 8,600 vy'amadolari y'abanyamerika inyuma yo kumwagiriza gukoresha foisage d'ofo mu rurimi rw'igifaransa. Abeshi baraho inyuma yo kumirwa n'ivyo bihano biciriwe umuntu yaje guteza imbere igihugu akanagira ko akabishikako bagize bati nduguruye Twamugina gushora imitahe mu Burundi bingana no kuhashora agahanga ndugaye Twamugina. Abanyamategeko hamwe n'abaharanira agateka kazina muntu bakurikiranya gatotezo yagiriwe bavuga ko leta y'u Burundi iriko ica ishami yicayeko ikoresheje ubucamanza bwayo. Basaba sentare y'iyungururizo kutemeza urwo rubanza rw'akajoreza. Tubamenyeshe ko inyuma yo gucisha ku buhombo muganga Sabo Christophe ibitarokira vyagiye bisubiye inyuma nk'ibirenge tugereranije n'intambwe vyari bigeze ko imbere yuko intwaro y'umugambwe CNDD-FDD itangurije umugambi mubi wo kubisenyura ihereye hejuru. Albert Marike nawe urakenuye. Ni naha dusozereye amakuru twari twabateguriye kubashikiriza. Shimira uruganda rwacu rwayatorokanije rukayabashikiriza. Ntibagiye Yves irakoze yari karamfasha mu buhinga bw'ivyuma. Nayo jewe nariko ndayabashikiriza ni Jean d'Arc Gikundiro. Mu nkundire duhana isango ku munsi w'ejo na gahwanya.